Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze muri gitondo ciza, gitondo c'umugisha, gitondo Imana yaduteguriye kugira ngo tugihezagirirwemo. Uyu munsi rero ni wa munsi nyene wa kane, umunsi mumva ca kiganiro mukunda cyane, kiganiro ivyo Yesu akora. Ivyo Yesu akora, Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye hirya no hino. Mukaba muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church Caramagahahe. Ishengero riri mu Carama mu Gahahe. Ndagwaye kaze rero nawe kugira ngo tubane muri uyu mwanya w'ikiganiro. Rero uno munsi rero turaza kuvugana ku majambo adasanzwe yuko turiko turasengera abantu bafise imitwaro yicanke yindi, ariko cyane cyane no kwezi kw'icenda ko kugaruza inyenyeri yawe. Hari inyenyeri wari ufise, hari ubuzima wategezwa kububamwo, hari ukuntu wategezwa kuburi, ariko nibiriko biraba. Satani yarakunyaze kandi yaragutwaye. Ubu rero byarabaye nabi, ubimeze uku canke kuriya, ariko turasengera abantu rero Imana ikabagirira neza kandi bagatabarwa. Reka ndaguhe zimwe mu ntaye z'ivyo Yesu ariko arakorera mu ishengero rya Hope Church, kandi nawe Yesu yobikugirira. Ego arashaka kugutabara, nta nkunzi agira, ntaraba ngo uyu no kwanaka, uyu nawe no kwanaka, oya. Ntagira nkunzi, ntaraba n'amadini wanashaka, ntaraba n'amashuri wize canke utize canke imyaka ufise canke utagira, nta na kimwe araba, ariko wizeye gusa aragukorera igitangaza. Reka duhe kaze badushikirize intahe. Ego tumbe zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Si ntahe zose, oya, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ego me. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Nanje numva mpagaze ngaha mfise ivyishimo, numva ntoreka gushimira Imana. Yarankoreye ibitangaza bitandukanye. Je umuvyeyi wiwanje yarafashwe nyene aragwara, amaze kugwara ndavuga ati neka Mana ko mama nyene ari we nyene mbona ari we ariko aradukurikirana, ibi bintu bizogenda gute? Ni wamukiza nzogushingira intahe. Imana imaze kuba yo mukiza cyane irabira hirya, nkumva ntinya nyene kubivuga nyene guhagarara imbere nyene nkuko ubunye ngo ndabivuze, ariko ubu ndabivuze numva nyene ntoreka gushima Imana. Yaramukijije, yaramwongeye iminsi yo kubaho. Haleluya. Nanje numva ntoreka gushima kubw'igitangaza Imana yankoreye. Narafashwe n'ingwara, baramvuza basha ndanka gukira, kugeza yaho n'abaganga bavuga ati basha turamanitse n'amaboko ntuzokira. Nanje nkabandanya mvuga ati neka Mana ibintu nibiki Mana, ndagomba kubona ukuboko kwawe, niwankiza nkakira nzohagarara. Navuga yuko nzoja nkeka mu mashengero yose nshinga intahe kubw'ikibazo nari mfise. Nyene ndifuza amahera nkeka udutungwa twari dufise muhira bagurishiriza jewe, nifuza biranka. Sinzi ingene nyene bambwiye ati wewe ngaho oya nitongo bazogurisha ryose bakuvuze, atari Imana yihesheje icyubahiro ntuzokira. Burya Imana yarihesheje icyubahiro ku kanyuma, yaraserutse by'ukuri narayibonye. Abaganga bari baramanitse amaboko ngo sinzokira, ngo nyene ngo nugupfa. Burya aho kukuremesha bakakubwira yuko ari ugupfa, urumva yuko bitoroshe. Burya ngaha je sinarinda hazi, nundi nyene yahanzanya arahanyereka aravuga ati we nukuri ngo ndakwereka ahantu nyene bahora bakorera amasengesho uzohora uza ngaha. Burya amaze kuhaza naraje nyene ariko wa gatatu, by'ukuri nyene umutwaro nari mfise Imana yarihesheje icyubahiro narayibonye. Nubu nkaba nazanye n'ubundi niteze kubonera ikiganza ciza ngaha, kuko n'ubwa mbere narabibonye yariyerekanye. Numva nyene mpagaze ngaha nshimira Imana kubw'ico gitangaza Imana yankoreye. Yesu nashimwe. Mpagaze hano nshima Imana icyo Imana yankoreye, kubera muri iri shengero ndahamaze imyaka 4. Ninahashitse ngwaye, nari ngwaye nk'imyaka 5. Nari ngwaye ingwara idakira ko namaga buri munsi buri kwezi, namaga ntanga 102.
yo kwivuza no mu Rwanda naragiyeyo nahamaze y'amezi 2. Uyu mukozi w'Imana rero aho twe tuba twari twegeranye ambwa ati uzoze ndakwereka uzoze ugenda gusengera iyo ngwara yawe izokira. Yabimbwira yanasengera ahubwo ngatanigira mu byiwani ngo bajya n'abakozi b'Imana baba bashaka amahera. Naye ndigumiraho ndicaraho hageraho umwanya rero nafata imiti nayimushira akayisengera. Yayisengera nayinywa hagigomba ihere ubwo yangwara nanone kongera ikagaruka. Wa mukozi w'Imana wawe nabangaje kwisidonderera amahera nkongera nkajya kumwirukaho ndamurondera. Aho naye nkakabuka kaza kasengera hahera imisi akambwa ati wowe tega ndakwereke uzoze muri wopu chat wowe ni uzokirira ingwara yawe uko abimbwira ahubwo nkavuga ati reka sha tembagare nigire mu gacupa kaje atanigira mu kayo nkakubita iyo reka buke nanone buke haheze imisi uyu ndamubaza ati none kuregirize haba amasengesho ryari arambwira navyutse mu gatondo nahise ngenda kuregirize ndashika mashitse sinanzi iyo bijya niyo biva urazi umuntu yibereye mu byisi katarabati ngo Imana iriho cyangwa ntayiri ndakauka ndicaraho mashitse Imana irankoraho tire ngo raba inyuma yawe hari abatwenzi benshi bamo barakuhinga ndavuga ati none ibi nibiki bigomba bimbeho aho sinzi na kimwe sinzi ko ari Imana irimo iravuga numbazi ibyo sinaninda bizi aho uhagezeho umwanya ndataha nashe shitse muhira mashitse ndicara ndatekereza haheze imisi ya miti sinasubiriye kuyinywa navuze ati Imana ko wambwiye ko nyuma yanjye hari abatwenzi reka ndabe nanjye ko wigaragaza kuri iyi ngwara yanjye ngo y'imyaka 5 buraho nagena kwipimisha hose niyo batora nta yindi batoraga hagiraho umwanya mvuga ati yo ntuma ngwara umugera n'ingwara iyi ngwara nkatuma fata pfufa hatse numva aho naringezeho ko naringeze ahantu habi gufungura sinafungura arica inge zose zo kwisi nta nimwe najyaga nari ntunzwe niki n'ubuyi bw'amateke ajya amateke yera uyatetse agashya ugacucuma kamera nk'ubuyi ukatukubitamo amakoto niyo namaganga kandi naho tubiranye tugiye hariya kwa nta utumundi namaraga isaha yose wari kwicara ukarindira ibyo kwiyumvira ibindi namwe muraza bubatse ibyo nta byari birimo nari nataye ndavuga ati tumugendo uza n'uwundi ge naguhebeye nukuri Imana iri umunsi wo guhamagara kwiwanje uyu yari yahavuye niriwe guhera mu gatondo ndyamye gushika nko mu masaha 7 hari icyo gihe hari gikorani hageze saha 7 top nanjye sinari nanabyumvise hajya uryamye Imana irakuzenguruka hose tibyuka iyi ni saha yawe yo gutabaga nahise mbyuka uyu ndagenda kumurondera aho yabaga ndamubura mitandontorera abandi bamamati je Imana irampamagaye kandi ngomba ngende ewe sinarabye no gukaraba sinisize n'ikintu nahiyo nagiye nambaye nk'imbobo ndirukanga no kuregirize ndinji mashitse Pasteur aratangura arasigura batubwa ati nimwifata umugwaye aho hagezeho igihe Imana yambwa ati ngiye kugutabara ku ngwara yiwawe bihageraho umwanya rero ntangura kunywa kayi fungura ibyari byo byose ntangura kubona ko Yesu arimo arankorera mu bugingo bwanjye ndicara ndavuga ati Imana nuhabwe icyubahiro nene aratembereye hariho hose no mu Rwanda naragiyeyo ngezeyo mwene wacu muto y'abanyankurikira kwa n'umukozi w'Imana nari maze nk'imyaka 2 ndino ntaragenda kumura mashitse andamukije ugi umukozi Imana yasizeho umukozi w'Imana ibona nikiri kure aho nyene mashitse arampobera andamukije atambwa ati kandi wowe uragwaye Imana imbwiye ati wowe uragwaye wowe wiruka utaragurika hirya no hino aho kwegera Imana icyo yantekereye yambwiye ati wewe genda urondera ahantu hari amasengesho uzosugenda gusengerayo iyo ngwara yawe n'Imana izoyigukiza nukuri nagwaye imyaka 5 Imana yankijije amezi 3 nari nkize n'ubu byose ndafungura nta na kimwe ninona ndashima nukuri Imana aho yangejeje nukuri ndashima kuba mpagaze aha ni Imana ibikoze nuboneka no gasura wangu nagendaga nambaye urabona ndababwire byose kubera n'Imana niyo yabikoze nagendaga nambaye nk'ubu hefo nambaye namvuraga nk'ibibutura 6 kugira ngira gasusu kugira bambonye bavuga ati urya muntu arabyibushe nahoshwi hejuru namwe atafata nk'urugoti buno bugufa bwose bwe bwagiye naye mvuga ati Imana aho ngeze no kuri ndashima sinidoga uko biri kose ndashima pe
kubera abaganga bose bari bananiwe, ibiti byose byo mu bitandukanye bari bampaye nkwe byose ntacyo byakoze mu bugingo bwanjye, ariko ndashima Imana kuba nkiriho ngejeje muri 20 n'iyindi myaka yose nzoyiga mu mpera amashyi yo Mana kubera Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere cyane rero ko izi ntahe zigufashije mu buryo bucanka ubundi. Ego intahe zoba zigufashije mu buryo bucanka ubundi. Urumva ko Yesu ariko arakora ibikomeye n'ibihambaye hirya no hino. Izi si ntahe zose ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ndagwaye kaze rero nawe kugira ngo uzusengerwe, Yesu akugire neza kugira ngo nawe utabarwe. Ego usubizwe inyenyeri zawe. Ego ari ubuzima wategeza kuzoba urimwo. Reka ndakubwira hari amajambo wumva y'Imana ukarindira ko bizoba ku buzima bwawe, ukibaza mbega none ijambo ry'Imana rirabesha canke bimeze gute? Oya, ijambo ry'Imana ntiribesha, ariko Imana yakugiriye neza uno musi ukaba uri kurumviza ino radio. Sigihamana, oya sigihamana kuba uriko urayumviriza n'umugambi w'Imana. Imana yagombye ko wumviriza ino radio kugira ngo wumve nawe ivyo Yesu ariko arakora, ko nawe yo bigukorera, nawe yo kugirira neza nkuko ariko agirira neza abandi, nawe yo gutabara nkuko ariko atabara abandi. Ingo rero nawe uzusengerwe kuri uyu wa Mungu, kuri uyu wa Mungu tuzosengera abantu bagomba kugaruza inyenyeri zabo n'abantu bafise imitwaro itandukanye iyi canke yindi. Reka ndakwibutse ko Satani atagukunda kandi atakwifuriza neza, ntuzi imigambi afise ku buzima bwawe, ariko imigambi y'Imana ni myiza. Uzoze rero tuzogusengere kuri uyu wa Mungu. Twinjira amiga 3, amiga ya mbere atangura saa 2, amiga ya kabiri agatangura saa 4:45, amiga ya gatatu agatangura isaa 10 n'igice. Ndagwaye kaze kugira ngo uze kutabarwa, uze kwishurwa n'Imana, uze kwitabwaho n'Imana nkuko yama yabikoreye abandi benshi, nawe yo bikugirira. Ntihagoye twahavuze ni mu Cyaramagahe kujya 12 wurutse bus ivuye nk'ahandi mugabe tuvuge nk'ubu ukaba uba mu quartier ya kure, bigusaba kufata bus banze gushikana muri ville. Muri ville ariho bus za Carama, aho bus zikatira, ama bus akatira na ahantu bita kuri Kobile, kuri station Kobile. Ego n'ama bus akatira ni kugi 11 ucufata ibarwa rya 12 rya 11 n'irya 12 biri hafi na hafi. Ugira intambwe nkenya gusa n'amaguru. Uravye muri Carama ucubona kujyo 10 rya 12 ucubona urusengero. Iryo barabara rya 12 bagita iryo kumbaho, basanzwe badandariza imbaho. Uca winjira muri iryo barabara, uginjiyemo ucubona urusengero rurerure gutya rufise clôture ya briquette, hama portail ni ya bleu. Ndagwaye kaze rero kuri wa Mungu, ntuze guciye kwa n'imigisha yawe ntucikwe n'imigisha yawe. Uzoze nawe kugira ngo Yesu akugire neza. Reka ndakubwire, urashaka kujuragirika gatonya, ndagwe nimero zo mu protocole, urashaka no kumubaza ivyo ukeneye. Kandi hari n'abantu benshi usanga bakeneye nko kubona n'umukozi w'Imana, akaba agomba kuvugana n'umukozi w'Imana. Turagwaye kaze kabisa uyu munsi rero uzokubera umunsi mwiza cyane kuri uyu wa Mungu, uzokubera wa Mungu udasanzwe. Ndagwaye kaze rero kugira ngo uze isaa 2 canke isaa 4:45 canke isaa 10 n'igice. Reka ndagwe rero nimero za protocole mushaka kuyaga mu gihe ufise akabazo ugomba kubaza. Ni 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Reka ndakubwire programme za eglise. Twama dufise amasengesho kwa kabiri, misi yose kwa kabiri igihe cy'isaa 11 gushika isaa 12. Ndagwaye kaze isaha imwe, ni isaha imwe na Yesu aho nyene kwishengero mu Cyaramagahe. Twama dufise kandi n'amasengesho ku Karago. Amasengesho ku Karago abantu benshi barahishurirwa cyane. Ego abantu benshi bararongera inyishu gose cyane. Amasengesho ku Karago yamaba kwa gatatu isaa 3 gushika isaha 7, ariko kwa gatatu isaa 3 niyo tuba tugaye. Byo bavyiza ushite saa 2 canke saa 2 n'igice. Ego cyane biraba vyiza cyane isaa 3 tuba tutakira undi muntu kugira ngo tubanze tube imbere y'Imana. Ego kwa gatatu rero saa 3 turagwaye kaze imbere yuko saa 3 igera kugira ngo saa 3 tugare bimeze neza. Kwa kane naho isaha 11 turasubira kandi tukagira amasengesho y'isaha imwe na Yesu, isaha 11 zo kumuhingamo gushika isaha 12. Turafise n'andi masengesho yamabwa misi yose mu gatondo guhera kwa mbere gushika kwa gatanu, 6 zo mu gitondo gushika isaha 1 zo mu gitondo.
n'amasengesho nayo nyene abari mu bushobozi, n'amasengesho yitwa zindukana na Yesu. Ndagwaye kaze rero muri iyo programme yose rero Yesu akugirire neza. Ego ndakwibutse ko kwa kabiri ari saa 11 gushika saa 12, kwa gatatu ni saa 3 zo mu gitondo gushika isaa 7, kwa kane ni saa 11 zo ku muhingamo gushika saa 12. Kwa Mungu rero tuma dufise amiga atatu. Amiga ya mbere aba isaa 2 zo mu gitondo, amiga ya kabiri akaba isaa 4:45 zo mu gitondo, amiga gira gatatu akaba isaa 10:30 zo muhingamo. Ego muri uku kwezi rero, muri uku kwezi turafise igikone cyo guhura n'Imana. Ego ni igikone citwa guhura n'Imana, twama tugigira wa gatandatu wa mbere w'ukwezi. Ni igikone cy'amakiri mu mavuta cyane kandi n'amasengesho yiramvuye, amasengesho adasanzwe, aho benshi bama bakirira bama barongera inyishu. Misi yose ya gatandatu ya mbere muri uku kwezi tuzadufise amasengesho itariki 3 z'ukwicumi. Amasengesho azoba itariki 3 z'ukwicumi. Ndaguhaye kaze rero kugira ngo nawe Yesu akugirire neza. Kaze rero Yesu akugirire neza kuri zo tariki 3 z'ukwicumi kugira ngo nawe utabarwe. Ariko wibuke ko tuko turagaruza inyenyeri zibwe. Aka karimbo rero kaba baririmbyi kaduhezagiye cyane, nizere ko nawe kaguhezagiye. Aba ni Hope Choir yo mu ishengero rya Hope Church. Ego cyane Yesu abahezagire, abaririmbyi beza cyane, abongereze amavuta. Rero nizere ko akarimbo kaguhezagiye. Reka ndakwibutse ko ku munsi wa Mungu, uyu wa Mungu nyene guhera isaha 2 tuzadufisa amiga isaha 2, tuzadufisa amiga isaha 4:45, tuzadufise n'amiga ya gatatu yisaha 10 n'igice. Ndagutumiye rero kugira ngo nawe uze ufashwe ko turiko turiga ikigwa gikomeye cyane, tuko turanasengera abantu bakabohoka ku nyenyeri zibwe, inyenyeri z'abantu benshi zaribwe. Abantu benshi bo baramaze gutakaza ibintu byinshi cyane bijanye n'ingene bibwe inyenyeri zabo. Ushobora kuba wari ufise inyenyeri yo kuririmba, ushobora kuba wari ufise inyenyeri yo gukora utugenegene, ushobora kuba ufise inyenyeri y'iterambere muri ubu cyangwa ibindi, cyangwa ugasanga wahora wimbura cyangwa ukadandaza cyangwa ukunguka, ugasanga inyenyeri yawe yaragiye pe ntukimeze nk'uko wari uri. Abandi nabo ugasanga uravyumva ko ufise inyenyeri kanaka mugabo ntibiza. Urumva kabisa ko wokora iki, urumva kabisa ko woshikaha, urumva kabisa ko ubuzima uri kurabamo tari bwawe, hari ubuzima wumva ko bwategezwa kuba gwawe, ubwo koko bwategezwa kuba gwawe, ariko cyane nturi kurabubamo bivanye n'iki, inyenyeri yawe yaribwe. Hari abantu bazi gusoma inyenyeri, akazisoma akabona kabisa ati uyu muntu azobiki. Rero amaze gusoma iyo nyenyeri agatahura ico uzoba, bimutuma ashobora kuyiba. Ego tuzobigisha. Ego turiko turigisha abantu benshi cyane bariko barabohoka, tunabasengera Yesu akabagirira neza. Wumvise intahe, izo ni zimwe mu ntahe, sini ntahe zose wanashaka, oya izo ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Nawe yo kugirira neza, nawe yo gutabara, nawe yo kwitaho, nawe akakugirira neza ugasubira kandi ku rutonde rw'ubuzima bwawe. Hari abantu bazi gusoma inyenyeri. Usomye amajambo y'Imana urabona ingene babanyabwenge b'inyenyeri bavuye kure cyane. Ego baje bava kure cyane mugabo bakabona inyenyeri, bakamenya ati inyenyeri isobanura ko hari umwami avutse. Ibaze nawe umuntu aza kuvuka cyangwa umuntu avutse, bo bakabimenya bagasoma inyenyeri. Rero nubu baracariho abanyabwenge ntibagarukiye cagihe, kandi umenye ko ubwenge bwagiye bwiyagura. Uzomenyeraho ibintu utaruzi. Kaze ndagwaye kaze kabisa, ntuzubure kuri wa Mungu. Amasaha ni ayandi nyene. Tufise amiga 3, amiga ya mbere atangura saa 2, amiga ya kabiri agatangura isaha 4:45, amiga ya gatatu agatangura isaha
10:30 ndagwaye kaze nawe Yesu azakugirire neza nawe uzubuhoke ego inyenyeri yawe wari ufise inyenyeri kumbure kudandaza cyangwa sanga no gutaradandaza urumvamo ko ushobora kudandaza kandi ukunguka ariko ukarondera umutahe bikanka ikindi gihe ukaronka umutahe kunguka bikanka ugasanga ari ibintu biriko bigenda bizibira hari ningo usanga zakorewe ko ugasanga ningo ugasanga gwa urugo rwa ufise inyenyeri yo kubana neza ugasanga umugabo kabisa mukira abasore n'inkumi bwari bimeze neza uwo mupapa yarameze neza yakiri umusore yarameze neza yaritonda mugabo ubu heraba yatangiye kumera nabi wa mudamu yatangiye kumera nabi urugo ugasanga gwatangiye guparangana abana kare bari bameze neza none heraba batangiye guparangana heraba ibintu bimwe biri kubigenda biparangana ni inyenyeri yawe yibwe iryo nibanga abantu benshi batazi ariko turiko turasenga Imana inyenyeri z'abenshi ziko ziragaruka benshi bariko baragaruzwa inyenyeri zabo nawe ntusamare nawe Imana yo kugirira neza nabo bariko barashinga intahe s'abantu nkawe gancuti yanje ntibavuga ururimi uvuga nawe ntibameze nkawe bavutse bafise amaraso atukura nkayi wawe rero kandi urazi ko Imana itagira nkunzi nta mpamvu nimwe yokorera bajya nawe ikanga kugukorera yamiriko yakora ibikorwa byinshi cyane bikomeye aho mu Caramagahahe abantu benshi barahazi mbere unshatse no kuhamenya nawe ufata moto canke taxi canke bajaji naho uvuga ati njana kwibarabara ry'amabeni canke kuimbaho kuko amabarabara y'amabeni menga nabiri uvuze ati shikana ku 12 ibarabara biti ry'imbaho aho uhashitse uca winjira ucubona uginjiye mu ryo barabara gusa ucubona ishengero rya Hope Church ego cyane mbere n'umumotari umubwiye atingiye kugimbaho aca kubaza ati kuri Hope Church ko abantu benshi baraza benshi cyane baje n'amataxi n'amavoiture yabo abandi bakaza n'amabajaji n'amamoto n'amakinga n'abanyamaguru n'abazana bus abo bose rero barashika kandi n'ahantu heza cyane kuko na bus irashika urumva ufashe bus muri ville ushobora kuba wakure kumure kumusaga canke mu Gatumba canke ahandi kure ufata bisi gusa igushikana muri ville ugushikanye muri ville ufata bisi ya Carama yinjiyemo aho igushikana ikatira kuri station Kobile aho kuri station Kobile ni 11 ugira intambwe nkenya ni parcelle nkaze ngahe ukabugiye kwibarabara rikurikira biti barabara ry'imbaho ego ni kumba nahantu badandaza imbaho cyane ego mbere ndabona umenga buzara nagwiriye cyane benshi baciye bazana imbaho cyane gaho hafi ego aho rero kuri ryo barabiti y'imbaho aho nyene uginjiyemo gatonya ucubona urusengero rurerure ruri muri clôture portail ni ya bleu ntiturayihinduriye portail nitwahindura irangi portail tuzobabwira ego ariko kandi ucusanga yanditse ko Hope Church ego turagwaye kaze kabisa ku munsi wa Mungu kuri uyu wa Mungu nyene uzoze abantu benshi barisamarako ubuzima burazimvye ego ubwo buzima uri kuraba musubwawe reka tugusengere kandi usengerwa ku buntu ntaco tugutuma nta mahera ntaki usengerwa ku buntu kandi ugataha uko nyene watwaye umugisha wawe ugatahana n'inyishu yawe ego kandi benshi baramaze kuhakirira ingwara benshi baramaze kuhaboneraho gutabarwa benshi baramaze kwitabwaho n'Imana mu buryo ubucanka ubundi rero ntiwisamare ko kandi waruronse occasion nziza hari impamvu umvirije radio muri iki gitondo ego muri gitondo hari impamvu umvirije radio arabandi aya masaba ariko arumviza yandi maradio ariko kuba uri kurumviza radio muri iki gitondo sigihamana ni Imana yashotse kukurokora yaramaze gusezeranira kumbure kenshi ko izo kugirira neza canke izo gutabara mu buryo bucanka ubundi canke izo gukiza rero Imana ikuzaniye inzira umuhora nyawo ushobora gucako kugira ngo bikunde ivyo yagusezeraniye bikunde bishoboke ego inyenyeri yawe irashobora kugaruka inyenyeri y'amafaranga ari abantu baremewe kuba batunzi ego ari abantu baremewe kuba badandaza bakaruhariwe babagwiza tunga ariko navyo bariko barabamo kubera iki bivanye n'ingene inyenyeri zabo batakizifise zaribwe ingo nawe usubizwe inyenyeri yawe kumure Imana yari yateguye yaguha inyenyeri yo kuzoba umutegetsi yo kuzoba iki canke kiriya ugasanga uri kurabisamara ko barabiyivye ariko reka dusenge usubizwe ivyawe ego reka ndakubwira kabanga utaruzi hari abantu baja kubapfumu bagasaba kumure tunga bagasaba kumbure kudandaza canke ubutegetsi canke binabiriya bajya satani nta kintu na kimwe arima ico no kubwira n'ukuri satani ntarema ikintu na kimwe ariba ivy'abandi ivy'Imana yaremeye abantu
ego akakwiba ibyawe. Ibuka ko na Adamu na Eva Imana yabategura ubuzima bwiza, ko ndazi ko ari abantu bashobora kuvuga ngo urumva ngo ivy'Imana ateguye ngo bitegezwa kumera kwa kundi nyene. Adamu na Eva bari bateguriye ubuzima bwiza, ariko Satani arabiba umurage wabo, arabiba icyo bategerezwa kuba bari. Nawe uri kuribwa icyo wategerezwa kuba uri, ntusamare. Imana ikugirire neza, utahura aya majambo kandi uze kubohoka, nawe inyenyeri yawe igaruke. Ego wategerezwa kuba ufise ubwenge bwinshi mu ishuri, ariko hera ingene bigenda uriga mugabo bikanka. Ivyo wize sivyo bazana muri interrogation, ivyo utize nivyo bazana. Kumbure ivyo wize ugasanga ntunavyibutse, ugasanga ibintu biko bigenda biba nabi cyane mu buryo bucanka ubundi. Uku kwezi kw'icenda no kwezi kwacu ko gusubizwa inyenyeri zibwe. Ego inyenyeri zibwe ziragaruka, birashoboka kuko benshi bariko barabohoka kandi benshi bariko bashinga intahe. Wumvise zimwe mu ntahe, si ntahe zose wanashaka, ni zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Ego cyane, nawe urashaka kugirirwa neza, nawe urashaka gutabarwa, nawe urashobora kwibukwa n'Imana, kuko nta buyo wavukanye ku mugongo. Oya, nawe umeze nk'abandi, nawe Yesu kugirira neza. Ntiwisamare ko hari igihe uvuga ngo urumva singira itike mbakure niki, sawa, ariko umenye ko wivuza yarutayo. Uriko urivuza yarutayo kandi uhamagawe kuza kusengerwa ku buntu. Uriko uragira ibibazo binabiriya, mugabo tuko turagomagara kugusengera ku buntu. Nta kintu na kimwe tugutuma, nta mavuta tugutuma, nta ki tugutuma, nta mafaranga tugutuma. Uraza ugasengerwa ugataha. Ego cyane. Rero kaze cyane ku munsi wa Mungu. Kuri uyu munsi wa Mungu mbere tuzosengera abantu benshi cyane. Kuri uyu wa Mungu mbere tuzosengera abantu benshi cyane, abafise ingwara z'imigongo, abafise ingwara zo munda, abagwaye amaso, abagwaye ibinabiriya, ingwara zose ziri mu maraso. Kandi tuzogaruza n'abantu ivyabo, ubuzi bwabo, abahora bakora ugasanga yahora akora mugabo akazi baramwirukanye, ahundi nawe ugasanga arakora mugabo ntigera ronka promotion, ugasanga abandi nabo nta nakazi bigeze gukora, bakeneye akazi. Ugasanga urafise diplome wimaranye imyaka mugabo akazi wapi, ugasanga wubatse urugo nta mwana uraronka, ugasanga imyaka ukoze ni myinshi nturubaka inzu yawe, nta naka déplacement, ugasanga ibyago bigubari ukunakuriya naka parcelle nta no kuraronka, nako wari ufise bagira bakakwibe, ugasanga ibintu nyeriko bigenda bikurikirana biba nabi. Reka rero muri uyu munsi wa Mungu, kuri uyu munsi wa Mungu tuzobasengera kandi Yesu azobatabara abagiye neza. Usubiye kandi nawe wambikwa impeta. Ego kabisa ndabona umuntu asuye kandi kwambikwa impeta. Ego nawe vyokunda. Ego kandi uze wibuke, uzoshima Imana, uzoyishingira intahe, abatayizi bayimenye kwizoba yagutabaye, kuko benshi bariko batabarwa kandi nawe urashobora gutabarwa. Yesu aguhezagire. Ndakwifurije rero kugira igitondo ciza. Uyu munsi uze kukubera umunsi mwiza, umunsi wo guhura n'Imana, umunsi wo kwitabwaho n'Imana, umunsi wo gukurikiranwa n'Imana, umunsi wo kudekeshwa n'Imana. Uyu munsi kabisa na ya dossier bayisinye na bya bindi bariko bararondera bize gukunda, uzuravuga amena. Uno munsi yangwara ntihagire na kimwe gikacira, ntihagire na kimwe gikoroga, ntihagire n'akantu na kamwe kaza kuba kabi. Ndabibutse rero mu gihe ugira ikibazo ntubure kudutelefona, turafise nimero zo mu protocole. Ugomba nko kumubaza iki cyanye kiriya, urashaka kumutelefona, ntubipe, urashaka kumutelefona kuri 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 68 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Arakwakira kandi mu bugwa neza kandi akakuyobora neza icyo ukeneye kumenya, kandi ugasanga ibintu byose bimeze neza. Yesu abahezagire, mugira umunsi wa kane mwiza. Vuga uti amen. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana w'umushinga wa Hope Church dukorera mu Carama gahahe. Yesu abahezagire. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Carama gahahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wowe ufise ibibazo waburiye inyishu, wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, wowe mwandikira ubutumwa bugufi
kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.